bavuga bati uri Mana we, uri Mana we, uri ibihe, abatabizi ingene we wanshyize, uri Mana we, uri Mana y'akandi karyo, uri Mana we. Uwobona iki civugo yobona yuko ari civugo kiraba indongozi gusa. Twavuze yuko indongozi nziza ari yizi gutorera umuti ibibazo by'abene gihugu. Uriko aravyumviriza umenga rero n'abene gihugu ntibarimwo, ariko barimwo. Nushobora kwishura ibibazo. Ntibikwiye rero ko abene gihugu babe ibibazo. Bijya ajejwe gutorera umuti si mwebwe muri kibazo, ni ibibazo mugira muri ko murakora. Kuba ikibazo n'ingorane ku ndongozi, twarose umwanya wo kubivuga. Iyo wewe ubaye ikibazo, indongozi iracika intege, ikumva yuko bigoye kubandanya irongora ihanga. Iyo ari mwe mubaye ikibazo n'ingorane. Kuba ikibazo rero no kuvuga iki? Hariho abantu baba ikibazo kubera badashima, batazi kumenya aho bavuye ngo bamenye aho bageze, hamwe boshaka kuvuga bati naka kajayo. Abantu benshi ntibazi gusubiza amaso inyuma ngo barabe iyo bavuye, baraba aho bageze, baca bavuga bati naka kajayo. Abandi baca bavuga bati ucuvivura. Hariho rero abadashima, uriko arakora abasukurira acacika intege, ugasanga biramugora no kubandanya urugendo. Abantu batera ikibazo nabo nyene usanga biyanka. Abatera ikibazo abo ari bo nyene ari ikibazo, ariyanka akita mu ngorane wenyene, agaca abwira indongozi ngo nkurayo. Wenyene ari we yaciteye. Mbwira ingene indongozi yotora umuti w'ikibazo cawe kandi ari we waciteye. None rero namwe muvyumve yuko indongozi nyandongozi itora umuti w'ibibazo mubajije, si we uri kibazo. Kugira rero ugira ikibazo nuko ubufise ico uri kurakora. Nta muntu aronka ikibazo yobaza ataca ariko arakora. Mu bisazo yogira ubaza ikibazo indongozi, urerekana uti narakoze hanyuma nanirirwa ngaha, womfasha iki? Umuntu mwiza ni wa wundi akubaza ikibazo avuga ati ndivyanka ndondera, vyankiyaha. Udafise rero ikintu na kimwe ariko arakora, ntagira n'ikibazo yobaza. Indongozi rero kugira ngo zitore umuti w'ikibazo nuko ziba ziri kumwe nabo bene gihugu mu bikorwa bituma bababaza. Hariho indongozi nyinshi zitinya kwegera bene gihugu kubera bo babaza. Abene gihugu ntimubi bibazo kugira indongozi batinye, kuko muri bibazo abigira kure. Mugabo mubaza muba muri kumwe, muri kukivi mubazanya muti aha twohagira gute. Kugira rero bikunde yuko indongozi zitora umuti w'ibibazo abene gihugu bariko barabaza, muba muri kumwe. Nico gituma nabwiye nti turi kumwe twese birashoboka. Abene gihugu kandi sabarorerezi. Indongozi iratora umuti w'ikibazo wabajije, mugabo iyo nyishu niwe uyishira mu ngiro. Muga murumva ko n'indongozi ifise nako akitereramwo kukwereka amayeri ingene wo ibikora, ingene uhinyanyura. Turi kumwe twese inyishu iriho. Indongozi n'abene gihugu bafatanye, nta kabuza inyishu iraboneka. Iteba itebuka inyishu iraboneka. Nico gituma rero mwene aha twicaye haziko, abakuru n'abato bari kumwe, abatware n'abatwagwa bari kumwe. Nakanya kuko tubijenama. Ejo niho nakwije imyaka 6 mungenye ntango y'amabanga, no kuvuga ubu turatanguye iyindi semo.
ndifuza cyane ko iyi semo rero twogenda tujanye twese, ntihagire umurorerezi abamwo, ntihagire uw'ikibazo cy'uwundi, twese tube hamwe tutore inyishu y'ibibazo byose dufise, biteba cyangwa bitebuka, twebwe tube turi kumwe twese.